Igenekerezo rya 2020 umwaka 2021 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa television Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize igipolisi c'u Burundi caraye gifashe umutambukanyi w'umuhisi Thierry Kubwimana umugabo w'imyaka 29 yagandaguwe mu rugo rwiwe muri Gasekebuye hari mwijoro ryo kuwa 25 munyonyo umwaka 2020 uwo mukenyezi yagirizwa kuba ari mu bagandaguye umushinga ntahe wiwe uwahoze arongoye umugwi wo kunywanisha abarundi no kurekuranira Musenyeri Jean Louis Nahimana yarayashinguranywe iteka kuri uyu wa kabiri tariki 19 murano makuru turakurikira intahe z'abagiye kumusezera ubwa nyuma idonido yana makuru yacu ni mukanya. Dasiye kwa ikaze murano makuru yacu mijanye n'umutekano igipolisi ngo nta gushaka cigeze cerekana mu kugira hamenyekane abagandaguye Thierry Kubwimana yiciwe imuhiriwe muri Gasekebuye igenekerezo rya 25 munyonyo umwaka 2020 Pacifique Nene nahazwe arongo ishirahamwe Focode avuga ko umwe mu bagandaguye yagiye ahataye telefone ngendanwa yari gufasha igipolisi gukora amatohoza ishirahamwe Focode rigasaba nyabuna ko hokorwa amatohoza yizewe maze abagandaguye uwo muhisi bakamenyekana kandi bagahanwa. Abateye Thierry Kubwimana mwijoro ryo kuwa 25 munyonyo mu 2020 bagiye bibagiye telefone mu nziwe. Iyo telefone yarerekana neza nyeneyo ku buryo harimo ifoto kandi iyo telefone umuntu yashobora gukuramo yandi makuru atari make yaba yajanye nk'amatelefone yakozwe imbere y'ico gitero n'ubundi butumwa bwa bwaranditswe. Iyo telefone yarajanywe mu gipolisi icatangaje abajyango ningene igipolisi mu kiringo cy'ukwezi n'inusu atana kimwe cigeze gikora kiboneka kugira ngo gifate nyene iyo telefone. Ikindi kintu cyatangaje nuko na telefone y'umuhisi yagitwawe nabo bicanyi ariko iyo telefone yatindiye atogwa n'igipolisi aho bayisanze baba babwiye ko arabayiguze mugabo naho nyine mu kiringo cy'ukwezi n'inusu bikaboneka ko igipolisi kitari gikeneye gufata uwadandaje iyo telefone. Umuntu yanongera ko n'abakozi babiri bari bafashwe kubera ko hariho bimwe mu nyifato wamengo ziteye amakenga. Abo Thierry Kubwimana yapfuye gushingurwa hacabaho itegeko ngo ryavuye ahantu hejuru hakomeye ryategeka ko abo bantu bari kugwa. Mu mpera y'indwi iheze niho haciyeho ibintu bitangaje ubujejwe gukora ayo matohoza kuri urwo rupfu aza kurondera umwe mu bajyango ba Thierry Kubwimana amubwira ko afise umugabo mu modoka yiyemerera ko ari we yagandaguye Thierry Kubwimana. Umuntu akibaza ingene mu gipolisi intwazangabo ishobora kugendana umuntu wo mwicanyi wo kuri urwo rugero akamugendana mu modoka agenda guhura n'umuryango wabuze bapfa ikibanza bahuriyemwo ntibanahurire mu biro. Hanyuma biza gukomera gose rero muri inondwi mu ntango y'inondwi aho twumvise abagabo batatu biyemerera ko bagize uruhara muri iryo gandagurwa bajanwa ku rugo rw'umuhisi ariko bahageze bakaboneka batumvikana ku bintu bitari bike bijanye n'ivyabaye mwijoro Thierry yarasiwemwo. Noneho rero ejo niho twumvise ko bahavuye baca bahagarika umupfakazi Kaneza Kristo bakamwagiriza ko nawe yoba yarakoranye n'abamupfakaje. Iyi dosiye tubona isa n'amadosiye dukunze kubona abarimwo ukuboko kw'abantu bakomeye cyane bakunda kenshi kurondera kunyegeza ababa barategetse ibyaha bikomeye n'ico baba bariko bararondera muri ivyo bintu. Tukifuza kubaho amatohoza nyezina kandi atomoye yerekana abagandaguye Thierry ababatumye n'impamvu bamugandaguye. Ico kirahambaye cyane. Igipolisi c'u Burundi cemeza yuko bamaze gufata babiri muri batatu bagandaguye uwo muhisi ku bwa Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano ngo ubwo bwicanyi bwa Thierry Kubwimana bwakozwe bufashijwe n'umutambukanyi w'uwo muhisi akaba ari mu mvuto kuva kuri uyu wa mbere. Tuandanya n'amakuru yacu mujanye n'ubutunzi ibanki nkuru ya Republika y'u Burundi iragabisha amashirahamwe akora nk'ibirimba akemerera abanywanyi bayo ko bazoronka inyungu nyinshi ku kiringo gito bivuye mu mitahe batanze.
Banki nkuru BRB iributsa ko ivyo bikorwa byose bitemewe n'amategeko igasaba abarundi kwiyubara mu kuraba aho bashira amafaranga yabo ko ari mu nzego z'ubudandaji zizwi n'amategeko. Kurikira Prosper Ngendanganya umuyobozi w'amashira hamwe adandaza amafaranga mu banki nkuru y'igihugu. Muri ubwo bubisha nyene abantu ba mbere batanze imitahe yabo bahabwa inyungu ku rugero rw'imitahe batanze n'igitigiri c'abanywanyi umwe wese ategerezwa kwinjiza. Abanywanyi bashasha kenshi barahaburira imitahe yabo kubera kubura abo nabo binjiza. Ubwo rudandazwa rw'amafaranga rurakorerwa no ku mihora ya Ecocash na Lumikash. Muri ubwo bubisha abakozi aribo musanzwe muzi ko bita aba agent bamwe ba Ecocash na Lumikash bakira amahera y'abene gihugu bababesha ko bagize urunani rw'abanywanyi rwitwa ikirimba kandi atari byo. Abo bakozi bashinga igitigiri c'amafaranga umunywanyi mushasha ategerezwa gutanga hamwe n'igitigiri c'abanywanyi bashasha ategerezwa kwinjiza kugira ashobore kurihwa. Iyo ngendo igaca ibandanya uko nyene uko umwe wese yinjira kandi akinjiza abandi. Umunywanyi adakwije igitigiri gisabwa c'abantu ategerezwa kwinjiza umutahe wiwe uca uherayo. Hari n'urundi rudandazwa rw'amafaranga rukorerwa ku mbuga ngurukana bumenyi aho abo basuma nyene bemerera abantu inyungu z'umurengera kandi mu kiringo gito ku mitahe bashiramwo bakoresheje amafaranga acishwa mu buhinga bwa none kandi akaba atemewe n'amategeko. Muri ubwo bwoko bwose bw'ubusuma buhejeje kuvugwa bene ubutavuzwe ngaha, abinjiye ubwa mbere muri iyo migwi y'abambuzi nibo bahakirira kubera imitahe izanwa n'abanywanyi bashasha babihurumbira bizeye ko nabo bagiye kuronka amafaranga menshi ntibabone ko bariko barambugwa. Kubw'ivyo Banki ya Repubulika y'u Burundi iribukije abantu bose ko ubwo rudandazwa rw'amafaranga rusahura abene gihugu rutemewe n'amategeko kandi ko ababikora bahanwa hisunzwe amategeko kuko baba barenze ibitegekanijwe mwibwirizwa rigenga ibikorwa by'amabanki byo kuwa 22 Myandagaro 2017 mu karongo karyo ka 12. Tugarutse mu bijanye n'umutekano ngo nta siguro nimwe ishobora gutangwa yemeza ingene umuntu ashobora kwicwa n'igipolisi kandi arico kimufise mu minwe. Kubw'umushingwamanza Armel Niyongere yarongoye ishirahamwe ya Cat Burundi ngo n'ubwicanyi ndengera butungane. Ivyo abishikiriza inyuma yaho hapfiriye Deogracias Niyongabo yishwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze na Protais Niyondiko yagandaguwe ku munsi wa mbere bose bishwe n'abapolisi. Ivyo bikaba vyabereye murantunge muri commune Burambi mu ntara ya Rumonge. Abo bantu babiri bakaba baregwa ko bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Kurikira umushingwamanza Armel Niyongere. Mu gihe rero umuntu yishwe yamaze kuja mu minwe y'igipolisi canke izindi nzego za leta akicwa baca bavyita ubwicanyi ndengerabutungane. Ivyo rero birahanwa n'amategeko arico gituma dusaba cyane ubutungane kurikirana aba bantu bakoze iryo bara kugandagura abo bahoze abasirikare babiri kandi bafashwe n'igipolisi. Tugasaba cyane yuko iminsi yose iyo habaye umuntu yicwa kandi yafashwe n'inzego za leta yuko boca bagerageza kugira amatohoza yigenga kugira bakurikirane abo bantu bari mu nzego za leta. Turasaba cyane abo bari mu nzego z'igipolisi yuko bokugwa amabanga yabo kugira bagire uko amatohoza hama bakurikiranwe n'ubutungane mu gihe amatohoza yerekanye neza yuko hari uruhara bagize mu bwicanyi bwabo bahoze ari abasirikare. Icyo dusaba leta nayo y'u Burundi
nuko yovuga itangazo ikavuga neza ikiyamiriza ubwo bwicanyi ndengerabutungane, hama ikongera ikavuga yuko abakoze ivyo vyaha bose bategerezwa gukurikiranwa n'ubutungane. Mu kwisigura abo bapolisi bavuga yuko uwa mbere ari uko yashatse kwicisha inkoho abo bapolisi, hama uwa kabiri bakavuga yuko ari uko ngo yashatse gutoroka. Izo nsiguro mbega mwebwe mwazumvise gute? Nta siguro n'imwe ishobora gutuma umuntu yafashwe n'inzego za leta yicwa. Mu vy'ukuri umuntu naho yagirijwe ubwicanyi canke ayandi mabi arashikanwa imbere y'ubutungane, hama agakurikiranwa n'amategeko, kuko mu gihe inzego za leta zihaniye nivyo baca bita mu mategeko ubwicanyi ndengerabutungane, kandi ubwo bwicanyi burahanwa n'amategeko y'u Burundi. Mu gusozera ano makuru yacu kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 19/0 umwaka 2021 niho hashinguranwa iteka Musenyeri Jean-Louis Nahimana yahoze arongoye umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi sévère. Abantu sinzi harimwo abihebeye Imana, abategetsi mu gihugu n'abakristo bo mu madiocese ya Bujumbura, bakaba barasidukanye niyo nka gusezera ubwa nyuma uwo mwungere. Abamenye bose Musenyeri Jean-Louis bavuga ko yari umuntu yitonda, abana neza n'abandi kandi akunda igihugu. Iyi nkuru na mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi. Ko nyene yibwiriye abiwe ati nimunyegere mwebwe mwese muremerewe. Ibirori byo guherekeza ubwanyuma Musenyeri Jean-Louis Nahimana vyatangujwe no kunamira ubwanyuma uwo muhisi. Abakirisi sinzi, abihebeye Imana, umuryango we w'amaraso, bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca n'abandi bategetsi batari bake bari bishikiye gusezera uwo yarongoye ubwa mbere umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi. Inkuka y'imise yo kumuhereza Imana yahejwe n'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimiye ubusa kuri Cathedrale Regina Mondi. Imbere yo kumushingura mu itongo ry'abapfuye ryo kwiseminari nkuru y'Ibujumbura, Patiri Deo Bizimana, umusaseredoti umwe mu bagendanye cane na Musenyeri Jean-Louis Nahimana, yaramushingiye intahe ko yari imvuga kuri kandi yari umuntu azira amacakubiri. Musenyeri Jean-Louis yari umuntu yitonda cane kandi aciye bugufi. Yabonye uwo bariko baraharira aja hejuru, ijambo ryari ryarindi ngo ca bugufi turagira aho duhurira, kandi agaca twenga, ubundi nawe yashavuye. Yavuga make kandi yingira akamaro, yarazi kumviriza gose uwo bari kumwe. Ikintu gihambaye rero yaravuga ukuri, naho koba kugumye yaragushikiriza mu bwitonzi ntangere, ntiyajya umunwa. Yarazira amacakubiri ayariyo yose, na cane cane ayazingamitse igihugu cacu, akaba umuntu akunda abantu bose adacagura. Bobishingira intahe benshi n'igihe bamutora ngo atware sévère, nta muntu twumvise aja hejuru ngo bacizeho umuntu atabikwiriye, bose barasasira. Kw'izina ry'umuryango wiwe w'amaraso, murumuna wa Jean-Louis Nahimana, Aimable Nahimana, yavuze ko urukundo rw'abantu n'urw'igihugu ciwe arico ca mbere caranga mukuru we. Umunsi icivugo ciwe cagishingiye ku rukundo, yavuga ati ntushobora gukunda Imana udakunda umuntu, Imana irangwana. Ivyo bintu vyamuranze rwose. Musenyeri Jean-Louis yari umuntu akunda igihugu cane rwose. Ndibuka ahejeje amashuri, murazi ko n'imyaka iheze, iyo umurundi agize Imana akaja kwiga hanze ntagaruka. Wewe niyo naheza baramusabye bati ngo none ko twashimye ivyo bakora, ntibakwigumira ngaho ukigisha muri iyo institut muvisi, kandi nta bapatiri barakenyino, nta ngorane paruwasi turaguha. Mugabo umuntu yubaha ati jewe Musenyeri mukuru yandungitse sinokwiciramwo ngo ngumino, ati rero jewe ndatashe kandi murera igihugu. Aba bamuzi bari bazi ko ari umuntu azi kuremesha rwose kandi umutima ukomeye. Jean-Louis Nahimana
yari yabaye icegera c'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2009, kuva muri Kigarama mu mwaka wa 2014 gushika muri Kigarama mu mwaka wa 2018 yararongoye umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi CVR. Yitavye Imana kuri uwa Ndwinzero mu mwaka wa 2021 afise imyaka 56 y'amavuka. Akaba yarasigaye ari mu mugwi w'abahinga bizewe n'igihugu c'Ububirigi kugira batohoze ingaruka z'ubukoroni ku bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini. Nino kuri no nkuru ya mugenzi wacu Tiyahi Bigira Indavyi duce dusozera ko ano makuru yacu. Ndabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.